Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho benshi bemeza ko amakosa amaze gukora ahagije, igisigaye ari uko abarundi isinzi bafatana mu nda amaze bakikuraho ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bakoresheje ingufu bafise kandi bakoresheje ububasha bahabwa n'amategeko, nk'uko hari amashirahamwe atandukanye amaze iminsi avuga ko agiye kwitwarira leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ubukene ndetse n'ubuzima bubi abarundi barimwo muri no minsi. Murazi ko atagitoro kikiboneka mu gihugu c'u Burundi, murazi ko atabinyobwa bya Braludé bikiboneka mu gihugu c'u Burundi, murazi ko atagasukari kakiboneka nga mu gihugu c'u Burundi, murazi ukuntu ibidandazwa byanyenerwa umunsi ku munsi byazimbye. Benshi bati ibi byose ni ingaruka mbi z'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko yashitse ku butegetsi aho gukorera abene gihugu ahubwo akorera akarwe gato cyane, ndetse akorera umuryango we aho gukorera igihugu c'u Burundi. Biratangaje kandi biranateye ubwoba kubona umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko yakoresheje imiliyaridi irenga miliyoni 700 arenga ku mwaka, mu gihe utaranahera, mu gihe yari yagenewe gukoresha miliyoni 350, kandi akirirwa yidoga ko afise ibifungurwa yirimiye, kenshi akanabivuga agaragaza ko ibibazo abarundi barimwo uno munsi bitamuraba. None gihanze abarundi gusumba ni umutekano muke wongeye gusubira kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi, aho iperereza ry'u Burundi, yaba iperereza rya gisirikare ndetse n'iperereza risanzwe, bariko baranyuruza abantu ku murindi ukomeye cyane, uko bitigeze bibaho no ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Benshi bakemeza ko ubutegetsi abarundi bari bizeyemwo ubwakiza bwose byarangiye bubahindutse, ahubwo ubugubu buriko burikorera ibibi biruta ibindi byinshi. Perezida Ndayishimiye uri hehe kutariko uratabara abarundi, kandi wari waje uvuga ko uje gutabara abarundi? Ya leta mbyeyi watwemereye yari iyi turiko turabona uyu munsi. Nta n'imyaka 4 iheze wamaze kwibagira isezerano wahaye abarundi. Abagukorera nabi woba ubabona, ingufu zo kubahana no kubahindura zoba zaraguheranye. Benshi bati Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye ameze nk'igishusho, ntacyo akibasha gukora. Benshi bati byose bipfa abiraba kandi abigiramwo uruhara rukomeye cyane. Abandi bati byose bipfira mu bihangange bikomeye cyane bimukikuje, kuko atangingo ihambaye agishobora gufata. Ariko amakuru adushikira akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umuntu wibagirwa n'ingoga, kandi ari umuntu rwose ufise ikintu kibi cyane kimwihishemwo imbere, naho yereka abarundi ko ameze neza kandi ko aje kubakorera. Biraboneka neza ko igihe kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye akurwe kwa Ntare House, ajyanwe gupfungwa nk'uko yafunze General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, amushizeho ibyaha by'agacamutwe kandi ibyaha bikomeye cyane. Ariko mu nyuma abarundi isinzi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarenganyije uwari umushikiranganji we wa mbere. Benshi bakavuga ko byanze bikunze iyaba Bunyoni yari kuba hari ubuzima butaba bugeze aha bugeze,
kuko akiri mu mabanga ibintu byaragendaga naho Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe amakosa yose yabaye mu butegetsi bwe akayafata akamubirandiriraho, ariko aho mufungiye ibintu byagiye byaba bibi kurushaho. Ni byinshi twabateguriye birabana n'umutekano ndetse n'ibyo iperereza ry'u Burundi riko rirakora mu kunyuruza abantu. Benshi bakavuga ko ubu butegetsi bukwiye guhagarara kandi vuba na bwangu, kuko ari ubutegetsi budafise ico bumariye abene gihugu uretse kugumya busesa amaraso y'inzirakarengane. Byose nyine mugiye kubikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo, unakoreshe ya kuri bagenzi bawe kugira ngo bamenye ikibi Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ubutegetsi bwiwe bariko barakorera abana b'u Burundi, kugira ngo twese dukorere hamwe amaze kwikureho ubu butegetsi bumaze igihe kinini buboheye amaboko imugongo y'abarundi. Iperereza ry'u Burundi ryarasubiriye kwimonogoza mu kunyuruza abantu. Umuzo wa Perezida Ndayishimiye ku butegetsi muri Ruheshi 2020 hari ikintu wasa n'uwahinduye gikomeye cyane. Iperereza ry'u Burundi benshi bita documentation ryari ryagabanije byo kunyuruza abantu, ryagabanije byo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Bamwe mu byamamare mu kunyuruza abantu nka Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka, Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu, Atiya Nduwimana, Jodasi Jovic Shahayo, Salvatore Horihoze, Destino Bapfumukeko, Desire Uwamahoro, Bonaventure Niyonkuru, Jonas Ndabirende, Claude Nijimbere batazira Amatwi, Werarisi Prive Mpitabakana, Gerard Ndayisenga bari barahongotse amajigo. Ariko ibyo iperereza ririko rirakora muri no minsi na kamaramaza birateye ubwoba. Benshi bati iyo niyo ya leta mbyeyi Perezida Evariste Ndayishimiye yatubwiye azanye. Hagati ya Ruheshi 2020 na Kigarama iperereza ryarabandanije kunyuruza abantu, ariko ku rugero ruto turabiye ku kungene byari byifashe mu butegetsi bwa Nkurunziza. Muri 2021 iperereza risa n'iryahagaritse rwose ayo mabi yo kunyuruza abantu, rica risubirirwa n'iperereza rya gisirikare JD. Uwo mwaka JD yarihaye ibara mu gihugu cose. Ibyaha biri ku gatwe ka Colonel Ernest Musaba yatwara JD. Ikegera ciwe Liyotona Colonel Libere Niyonkuru, akarwi k'abicanyi kari karongowe na Ajida Majoro Onesphore Ndayishimiye batazira Bradako. Amakuru yashizwe ahabona na Ndondeza yatumye JD ihagarika ayo mabi muri Munyonyo 2021. Mbere n'abarongoye JD barakurwa mu mabanga. Ayo mabi igendereza rya gisirikare JD ryari ryayakoranye n'iperereza rya Reveriyano Ndikuriyo. Ku mutwe wayo hari umushingamateka Lazare Mvuyekure be n'akarwi kari karongowe n'uwari ajejwe umutekano wa Ndikuriyo, umupolisi Jean Marie Vianney Rwasa urongoye nyine warujejwe umutekano wa Ndikuriyo, ariko bakaba barakoze ubwicanyi ndengera butungane. Umwaka wa 2022 wabaye umwaka w'agahengwe mu bijanye no kunyuruza abantu mu Burundi. Ibitigiri byarakoretse rwose. Muri Myandagaro 2022 Colonel Alfred Innocent Museremu yarabogojwe mu burongozi bw'iperereza mu gihugu hagati, bica bibyara agahengwe ntangere. Colonel Domitien Ndayizeye amaze gushika ku mabanga yahoranwo, Museremu yari yaje ari intore rwose. Muri ico gihe benshi mu bafatwa banyurujwe tubamenye tukabavuga. Domitien Niyonkuru yaca atanga itegeko ko barekurwa. Ildefonsi na Domitien byabagendeye gute muri 2024? Igenwa rya General Ildefonsi Habarurema batazira King Kongo mu burongozi bw'iperereza ryari ryaragize ingaruka nziza tugereranije n'ibyakorwa mu butegetsi bwa Nkurunziza. Aho mu iperereza umuzo wa Colonel Domitien Niyonkuru wo wari waje uzananye n'icuka ciza cane, ariko muri ino minsi ibintu byarangaye koko, byarabaye ibintu biteye ubwoba. Ibintu byagiye biraba nabi buke buke. Muri
na 2022. Abantu bose banyurujwe bakaburwa uwo mwaka byarabonetse ko banyurujwe n'iperereza mu mwaka wa 2022. Muri Rusama 2023 Nkoroka wenyine yaranyuruje abantu 3 ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Focus Niyubuntu, Jean Claude Ndayikengurukiye na Bretazari Ntakarutimana. Abo bose baramenyekanye ariko ntacakurikiye. Abarwara iperereza mu ntara nka Eliphas Niyongabo mu gisagara ca Bujumbura, Felix Habyarimana afatanije na Shabani Nimubona Imuyinga, Jeremy Ntangishaka Ibubanza barasubiriye kwiha ibara atankomanzi. Uyu mwaka wa 2024 niho akamaramaza kaduka. Ubu nta minsi 3 ihera ata muntu anyurujwe. Hari abatari bake basubiriye kuboneka kandi ibimenyetso byinshi biba byerekana. Hari abatari bake batasubiye kuboneka kandi ibimenyetso byinshi biba byerekana ko batwawe n'iperereza rifatanije n'imbonerakure. Abagize Imana bakaboneka bose dusanga bapfungiwe mu busho bw'iperereza, kikaba ikimenyetso kitabesha ko iperereza ari ryo ririko riranyuruza abantu bakaburwa irengero. Aho bikomereye nuko twasubiye mu bihe bimeze nk'imyaka ya nyuma y'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza, aho Nkurunziza abantu byakorwa mu ruduvage. Ufise ububasha wese akiha uruhusha rwo kunyuruza no kwica uwo ashatse. Ubu naho abantu bapfa ibyabo, uwufise uwo bazinanye mu iperereza aca amubwira bakabyodora imvo za politike bakaca banyuruza umwe banka. Naho abantu bashwanira muri groupe WhatsApp gusa uwufise uwo azi muri mu iperereza aramuhamagara, ikibazo bakagikomeza, umuntu akaba aranyurujwe byihuse. Nakamaramaza ibiriko birabera ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubutegetsi bwashaje kandi ubutegetsi bugeze ahatemba. Ibiriko biraba byerekana ko ubutegetsi bwashaje. Perezida Ndayishimiye ntagishoboye gukurikirana no kubuza ibiriko biraba. Abarwara iperereza ntaco bakinezwe barengewe nabo munsi yabo. Amategeko yo kunyuruza abantu ariko azanana ahantu henshi, nta mwanya wo kwiga ikibazo cy'ufashwe ukiriho. Abantu bariko baricwa abandi bagapfungirwa ubusa mu bintu bidafashe. Ildefonsi Habarurema na Domitien Niyonkuru bataye akaranga kabaranze mu ntango. Ubutegetsi butarasosekaye bikomeye kubera izo nyifato. Perezida Ndayishimiye uri hehe? Ya leta mbyeyi watwemereye yari iyi turiko turabona. Ata myaka 4 iheze wamaze kwibagira isezerano wahaye abarundi. Abagukorera nabi woba ubabona. Ingufu zo kubahana no kubahindura zoba zaraguheranye. Ese mutima mweranda yogendera abategetsi kuri no Pentecoste bagahagarika aya marira mu miryango y'abarundi. Benshi bati biriko biraba byose Perezida Evariste Ndayishimiye abifisemwo uruhara rukomeye cyane, kuko yaba atabifisemwo uruhare yagakwiye guhagarika aya mabi ariko arakorerwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Aya magrenade yirirwa araterwa mu bantu iperereza ridakoranye ingufu koshika mu matora ibara ryaraguye kweri. Ahubwo nibakomeze akazi bajejwe atawe barenganije ngo bamudodobereze. Urumva ko hari abarekuwe kubera basanze arabere, ariko ikiboneka cyo nuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye abarundi bari bakwiye kubusezerera hakiri kare. Ni ingorane mugenzi gusa gusesa amaraso byabaye ibintu bisanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Urumva hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi hatorwa ibiziga, ariko abategetsi bagahita bategeka ko bita bipfubwa ako kanya hatakozwe amatohoza. Benshi bati ibi butegetsi ntaho ushobora gushikana igihugu, bwaramaze kuyangaza abarundi benshi bamaze kuba impunzi kubera ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nakamaramaza komeza musemerere ngira azokwikubita agashi abahanure canke abahane, ariko mbona bigoye cyane kuko basigaye bamurusha ingufu. No gutuma bagakora ibishoboka byose bagahagarika ibi bintu bitari ibyo. Iyi leta byanze bikunze iraza kumererwa nabi cyane, kuko abarundi twese twamaze kuyihaga. Turabona neza ko ataho ishobora gushikana igihugu cy'u Burundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro
tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, byondaho unasangize bagenzi bawe kugira ngo ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi bimenyekane, kandi utange na komanteri kugira ngo icyiyumviro cyawe kibonwe n'abarundi batari bake bakurikira uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.